Iki gitondo turi kuwa gatandatu kw'itariki ya 24 Myandagaro 2024 turabahaye ikaze aho muherereye hose abari mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Gitega turabaramutsa kandi turabahaye ikaze abari mu bice bigiye bitandukanye irya nino mu zindi ntara tutadondaguye namwe turabahaye ikaze abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi namwe turabahaye ikaze bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko c'ubumanuko c'uburengero hamwe n'uburaruko namwe turabahaye ikaze twabagiye kandi abari ku migabane ya kure nk'Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya namwe turabahaye ikaze umwanya rero w'amakuru twabateguriye muri iki gitondo amakuru arimwo inkuru zidasanzwe mu gihe inshuro nyinshi abategetsi babura ariko ntihagire igitangazwa muribuka ko umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe hari ukwezi yamaze atari mu gihugu c'u Burundi ndetse byanavugwa ko yoba yarahawe isumu karwariye mu gihugu c'u Burusiya ubu rero haje n'inkuru y'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona ese yoba ari hehe ni mu gihe rero ibibazo vyerekeye ubushikiranganji bw'ubutungane ari byinshi akaba haciye n'ukwezi atagakuru k'uwo mushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona tubabwire ko ku rubuga Twitter canke X rw'ubushikiranganji arongoye Domine Banyankimbona aheruka kuboneka kw'igenekezo rya 10 kwezi kw'indwi 2024 ndetse mu nama y'abashikiranganji naho hakaba haciye igihe ataboneka hari inkuru rero twabatunganirije kw'ibura ryiwe kugira ngo mumenye aho yoba yaragiye inyuma rero y'inkuru nyinshi zigiye zitandukanye habayemwo n'irekurwa rya Florian Rangabiye kandi uwo mushikiranganji w'ubutungane nawe yari kuboneka ari mu barekura Florian Rangabiye turaza rero kubigaruka ko mumenye aho Domine Banyankimbona yoba yaragiye. Mu nkuru ya kabiri turaza kubagezaho amakuru havugwa mu gateka kazina muntu hari umukozi w'iperereza yitwa Jovite Butoyi aribaza ngo yoba afungiwe iki hari amakuru rero bantu bashize ahabona na bagenzi biwe bavuze ko uwo Jove Butoyi kino gerera afungiwe ahantu hataramenyekana mu iperereza akaba yagizwa ko yari yifatikanije n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ngo mu mutabarize ntavagirirwa nabi ngo ahubwo aje imbere y'ubutungane aburane ngo tubasabire ngo mutwandikire canke ngo mutubaze byinshi ku mvo z'umutekano uwantije telefone wono muntu umwe rero yari kubabwira Pacifique nahazwe kugira ngo atabarize uwo Jove Butoyi nawe rero n'umukozi w'iperereza ariko aho afungiwe hakaba harayoberanye turabasaba rero kugira ngo ntimuze gucikwa n'izo nkuru hari n'izindi twabateguriye muza gukurikira ku buryo bw'idonido fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako turabahaye kaze mu gihe ibibazo vyerekeye ubushikiranganji bw'ubutungane ari vyinshi haraciye ukwezi atagakuru ko umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona ku rubuga rwa Twitter duhejeje kubivuga ko Domine Banyankimbona aheruka kuboneka igenekezo rya 10 kwezi kw'indwi 2024 bivuze ko hoba haheze iminsi ishika kuri 44 uyo mushikiranganji ataboneka ndetse no mu nama y'abashikiranganji haraciye igihe ataboneka bamwe bariko barakwiza ibihuha ko mushikiranganji yahunze igihugu ndetse nta soko ryo kwizera ryemeza iyo nkuru ariko amasoko yacu mu Burusiya yo avuga ko Domine Banyankimbona ari kwivuza muri ico gihugu ico yabagwaye ni cashizwe ahabona tubibutse ko rero haciye n'amezi abiri umukuru w'inama nshingamateka Geras Daniel Ndabirabe nawe nyene yari kwivuza mu Burusiya nawe rero yari yagiye atabimenyesheje abo bakorana kugeza aho bivyura amajambo atoroshe mu nama nshingamateka bamwe mu begereye umushikiranganji Domine Banyankimbona bakaba bemeza ko ari hanze y'igihugu bakaba bavuga ko azogaruka mu ntango z'ukwezi kw'icenda ariko ntibavuga ibyo yoba arimwo mu butungane rero harimwo ibibazo vyinshi bitariko biratora umuti mu mpera y'indwi iheze vyari vyitezwe ko Perezida Ndayishimiye ari gutanguza igikorwa co kurekura bamwe mu banyororo ariko byarahagaze ku munota wa nyuma ibiro rero vyari kubera kw'ibohero rikuru rya Muramvya nta nsiguro n'imwe yatanzwe ku cabihagaritse ndetse ntituzi ko vyoba
bifatanye nuko kubura k'umushikiranganji w'ubutungane. Amwe mu masoko y'ibanga rero yaraduhaye insiguro itangaje nuko mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye boba bari bakeneye kuraba ukungene amakungu yakirije kurwa ry'umumenyeshamakuru Florian Iragabiye imbere yuko barekura abandi banyororo. Ikibazo c'amafaranga mvamakungu rero kirahanze leta ya Ndayishimiye ku buryo yoba ikeneye no kwerekana utwigoro twinshi mu myanya itandukanye kugira ngo irabe ko yohindura ishusho ryayo mu makungu. Aho ni mu gihe kandi muri Nyakangiza hategekanijwe Geneve mu Busuwisi inama ihambaye y'igisata cawe kijejwe agateka kazina muntu. Ikibazo c'u Burundi kizogaruka na cane ku bijanye no kongereza ikiringo c'umuhinga wa najejwe gukurikirana agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi. Ico bikoze Dominique Banyankimbona n'umushikiranganje yerekanye rwose ko ibibazo by'agateka kazina muntu taco bimubwiye. Tumaze igihe ndetse haboneka impahazwa zahejeje umunyororo canke zejejwe ariko ntaco yakoze ngo zirekurwe n'ifungwa ry'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza ku karenganyo. Ikindi kimenyetso kitabisha ko Dominique Banyankimbona atanezwa agateka kazina muntu. Abarundi tuvuze n'indiri z'abarundi baguma banyuruzwa n'iperereza ariko ababikora ntibigere bakurikiranwa. Ikindi kibazo cari gikeneye ko Dominique Banyankimbona agira ico akoze ni inzara izura inzara mu mabohero y'u Burundi. Kugeza ubu nta mutegetsi ukiboneka ko ariko ariga umuti w'ico kibazo. Kuba rero no kutaba mu Burundi kuri Dominique Banyankimbona ngo birasa ngo n'umushikiranganje taco amaze mu bijanye no kurenganura abarundi. Igikorwa kiwe rero ntaco gifasha mu bijanye no guha ishusho nziza ubutegetsi akorera. Nuko Pacifique Ninahazwe yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Akongera kandi agatangaza inkuru y'umukozi w'iperereza yitwa Jove Butoyi yoba afungiye ahantu hatazwi. Kuko Pacifique Ninahazwe yaronse ubutumwa butabariza Jovite Butoyi bugira gutya: amahoro, aya makuru nguhaye nayo kwizerwa cane, agire ngusabe nkuko wamutabariza abandi udufashe gutabariza uyu muntu wacu yarasanzwe akorera SNL ngaha mu gihugu, nawe so ubonereje Jovite Butoyi kino gihe afungiwe ahantu hataramenyekana mu iperereza. Akaba yagirizwa ko yari yifatikanije n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Umutabarize ntavagirirwa nabi ahubwo aje imbere y'ubutungane aburane ngo ndagusavye ntunyandikire canke ngo umbaze vyinshi kumva z'umutekano wantije ifone. Buno butumwa rero buvuga ibintu bikomeye ariko wabutanze ntiyashimye kugira ivyo ashikiriza byinshi. Ntibyamenyekanye nimba Jovite Butoyi yoba yagirizwa kwifatanya na General Bunyoni canke ko hariho abandi bashasha bagirizwa ko bagomba gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Irindi soko Pacifique Ninahazwe avuga ko yabajije mu iperereza ryemeje ko Jovite Butoyi afunzwe ariko ntibavuze ico afungiwe. Ryavuze ko ivyo Jovite Butoyi yafatiwe binyegezwa cane ngo hoba hariho n'abandi rero bafashwe bataramenyekana. Ese Jovite Butoyi yoba ari inde? Nta vyinshi bizwi kuri kahise ka Jovite Butoyi, gusa ikizwi nuko ari intwanzagaba mu gipolisi ivuka mu Kamenge. Arazwi ko yarongoye iperereza mu ntara ya Rutana, Cibitoke, Rumonge, Ngozi, Kirundo na Bururi. Ntara yari yakoreyemwo nk'umukuru w'iperereza ntibigeze banamuvuga nabi, ariko muri Ndondeza barafise izina ryiwe mu madosiye y'abantu banyurujwe n'iperereza bakabugwa irengero ryabo. Kenshi rero yarabafata akabamanukana i Bujumbura, mu nyuma rero bakaburirwa i Bujumbura ku cicaro gikuru c'iperereza. Abandi bafatiwe mu ntara yaba ajejwe ariko bagafatwa n'abandi bategetsi. Muri Ntwarante 2016 mu gihe Jovite Butoyi yatwara iperereza ntara ya Cibitoke yarahagaritse umusore witwa Boris Nsinagaye wo kumusaga yari agiye kwivuza mu Rwanda, amufungira gato mu Cibitoke mw'ijoro amumanukana i Bujumbura. Kuvuga ubu rero nta gakuru ka Boris Nsinagaye. Muri Munyanya 2022 mu gihe Jovite Butoyi yatwara iperereza mu ntara ya Kirundo harafashwe uwitwa Ferdinand Nyandwi Batazira Kambayingwe yaraherutse guhunguka avuye mu Rwanda. Kambayingwe rero akaba yarafashwe arabohwa arakubitwa abantu babona kugeza aho yitaba Imana, aja gutabwa mu ishamba. N'ikiziga rero kiraraswa kugira bazi babeshe ko yishwe ahunze. Abavuzwe cane muri ubwo bwicanyi ni umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Kirundo be n'umukuru w'imbonerakure mu Kirundo Abel Ahishakiye. Ariko rero n'umukuru w'iperereza yaravuzwe ko yahamagawe ku biranga muri Rusama 2023
mu gihe Jovite Butori yatwara iperereza mu ntara ya Bururi hahagaritswe abagabo batatu ku mugwa mukuru w'intara. Hari umutoza Kori Jean Claude Ndayikengurukiye, umunywanyi wa CNL Focus Niyubuntu hamwe n'umwigisha Baritazari Ntakarutimana, bose rero bakaba barafashwe n'iperereza kandi ntibigeze basubira kuboneka. Amakuru amwe akavuga ko boba bahawe Colonel Alex Ndayikengurukiye batazira nkoroka. Hari amakuru rero atomoye yico Jovite Butoyi ariko yagirizwa muri kino gihe, ariko nk'uko bisabwa n'abamutabarije nta n'umwe akuriye gufungirwa ahatazwi, ngo birazwi ko n'abakozi iperereza bahora bafatwa mu nyuma bakabugwa irengero. Akararo ngo ntibyashikiye Major Save naho indavye muri Rusama 2016 ngo kandi barasabye ko Jovite Butoyi yojanwa imbere y'ubutungane izigura nimba kuko hariho ivyo akurikiranwa ko muri Ndoneza rero ngo bifuza ko yobazwa abo bantu banyurujwe n'iperereza mu turere yari ajejwe agikora mu iperereza muri izo ntara nyene twadondaguye ko yabayemo. Mu yandi makuru rero reka tugere mu vyanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi candika inkuru zigiye zitandukanye. Iya mbere rero bashikiriza bakaba basigura neza ibi bikurikira. Mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe siporo yahora ihuza abantu birashobora no guhinduka bikagenda nabi, kuko ubushikiranganji bw'impunzi DASR bwaratunganije inkino kuzenza amakambi y'impunzi mu mbere busasagaza urukundo, umwumvikano n'ubufashanya hagati yabo. N'inkino zitandukanye zarateguwe mu ikambi ya Mahama ari nayo ya mbere yaje ku isonga. Habereye inkino ziri mu mice 5: football, volleyball, basketball, karate na sitting volleyball. Abakinyi rero b'imice 5 serukira amakambi 5 ariyo Mahama, Nyabiheke, Mugombwa, Kigeme na Kiziba. Rutonde izo nkino zategezwe ku marindwi imwe kuva ku wa 16 gushika ku wa 22 Myandagaro. Umunsi rero harangizwe higanwa hakanatangwa n'ubushimwe, ariko urukino rwa nyuma rwabaye ku wa gatatu. Mahama yaratsinze kuko ibikombe byose byahiganirwa byatwawe n'iyo kambi. Iyo kambi rero yabaye ya mbere mu nkino zitatu za arizo football, basketball na sitting volleyball. Ubushikirano rero 8 nibwo bwatwawe n'abakinnyi b'i Mahama. Kambi ya Kiziba rero nayo yatashe yikoreye amaboko, kuko abo bagabo n'abakenyezi b'abakinnyi barateye iteka iyi kambi ngo baratwibagije amagorwa y'ubuhungiro, niko byashikijwe n'impunzi zavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi zinezerewe cyane. Ikambi ya Mugombwa rero iza ubugira kabiri kuko imirwi ibiri iba ya mbere niyo yaronkejwe n'ubushimwe. Ya mbere rero ngo miliyoni 1, ya kabiri ibihumbi 500 amafaranga y'amanyarwanda. Ariko no muri 2022 imirwi y'ikambi ya Mahama niyo yari yatwaye ubushimwe bwose. Uyu mwaka rero n'ayandi makambi yari yarahiye ko azogira urunani atsinde Mahama ku bw'umwe mu bahoze bamenyereza iyo kambi. Mu bindi bivugwa rero mu Kayanza nuko hari igihano cyo gufungwa umwaka umwe ku munyamabanga wa komine n'abo bagirizwa icaha kimwe. Sentare nkuru y'intara ya Kayanza rero yarahanishije umunyamabanga wa komine Kabarore mu ntara ya Kayanza barakora w'igihugu co kimwe n'abandi 4 bagirizwa icaha kimwe igihano cyo gufunga umwaka umwe n'indishi y'amafaranga 500 by'amarundi. Bakurikira rero gucaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuwa 20 Myandagaro, Jean Paul Nyabenda n'umunyamabanga wa Kopite Kabarore nabo bari kumwe Ferdinand Manirakiza batazira sivye ibitabo, Etienne Buhinja, Isaac Ntakiruta na Freddy Bareke bavuge bararengutse imbere ya sentare rero bagirizwa urudandazwa rwo mu kinywa rw'imifuka 7 y'umuyaga kawa yari kari kajanwe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Batatu muri bo rero bakaba barafatwa mu itongo ku munsi wa gatatu heze n'umunyababanga wa komine n'undi mugabo umwe nawe ku wa 4 heze n'imifuko 7 y'agahawa yari ajanye mu Rwanda. Barake rero yagirije umunyababanga wa komine ko nubwo yabafashe yakawe itaboneka ko yoba yarayinyuruje akayishora mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu batatu rero baramaze kwicwa. Ibiziga byabo rero bitabwa mu ruzi Kanyaru, bagirizwa kuja kugurisha ku giciro kinini muri ico gihugu mu butare nka Koruta haraheze amezi atari make. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV. Mbasaba kugira ngo muze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Turaza kubana amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Imana ibahezagire.